Leta y'u Burundi ibandanya gushigikira no guhimiriza abantu guhurikira amakoperative nk'inzira yo guteza imbere ubutunzi bw'abene gihugu. Koperative ihingura ibiryo vy'ibitungwa bitandukanye ikorera muri zone ya Mutoyi, komine ya Bugendana, irabandanya kwerekana uruhara rwayo mu guteza imbere uburimyi n'ubworozi no kurema akazi muri ako karere. Mu biganiro yahaye ikimenyeshamakuru c'intara ya Gitega, Ndayisenga Pasiteri, umwe mu bayobozi b'iyo koperative, yamenyesheje ko ibikorwa vyayo nyamukuru ari guhingura ibiryo vy'ibitungwa birimwo ivyo kugaburira inka, inkoko, inkwavu n'ingurube. Yamenyesheje ko iyo koperative kandi igura umwimbu w'ibigori ku bene gihugu ikabikoresha mu guhingura ivyo biryo. Yasiguye ko baheruka kugura ibigori birenga itoni 600 kandi ngo babigura bakurikije ibiciro vyashinzwe na leta, ivyo navyo bigafasha abarimyi kuronka isoko ryizewe ry'umwimbu wabo vyoroshe. Ku bijanye n'uburyo ivyo biryo bihingurwa, Ndayisenga Pasiteri yavuze ko bakoresha imashini zigezweho basanzwe bafise zibafasha gutegura no kuvanga ibikoresho bitandukanye kugira ngo haboneke ibiryo bifise intungamubiri zikenewe n'ibitungwa. Ingaburo y'inkoko, igikoresho ca mbere n'ikigori. Ibigori navyo tubigurira bene gihugu baka karere, komine ya Bugendane, Gihogazi na Shombo, mbere na Mutaho barashora ngaha. Hanyuma tukagura ku giciro ca leta. Mu mwaka wose turashobora kubika ibigori bihura n'ibindi. Turi n'ubuhinga dukoresha kera Burundi n'u Rwanda bigishize hamwe, twe twarose komisiyo mu Rwanda iza kutwigisha ingene by'ukuri tubika ibigori kugira bihamvye ibindi bitarapfa. Rero akarangamutima twarakagumije, turagura ibigori byinshi, muraza kubona amastoke ngaha tukavyibikira kugira ngo bizohure n'ibindi. Rero mu ngaburo ya turuto icambere n'ikigori, hama harajayo turutokoto, ipampa, turirangura hariya muri Rafina y'Ibujumbura. Bira benshi bajumbura barahabona. Ibigori navyo mwavyumvise tubigurira bene gihugu. Hama tugashiramo na turuneso, amahoke nayo nyene turakura muri Savanoro. Hama amanda y'ivyo turashiramo indagara, isoya, amagufa, ibigori n'ubuseri. Hama turashiramo umunyu, tugashiramo rero n'iyindi miti bituma turwanya zirya ngwara zikunda kubangamira inkoko. Iyo miti imwe turashobora gukoresha imiti imwe iva ngaha mu Burundi, hano vuga nka Primigisi na Resine na Metionine turashobora kuyironka Bujumbura. Mugi yindi igwanya zirya ngwara Cocidioze ikura mu gihugu c'Ubutaliyano. Hariho yitwa rero Magisbane, hariho yitwa Montebane, hariho na Corina, akabaho n'iyitwa vitamine E. Uwo muti rero, iyo miti ngaha muri Afrika twaragerageje gutembera. Mbere mu mwaka weze narashitse ni Dar es Salaam ndamara iri ndiko nayihiga. Muri Afrika twasanze atayiriho. Iyo miti ishobora kugira komande mu mezi 6 tukava mu gihugu c'Ubutaliyano. Niyo rero ishobora kugwanya za ngwara zose zobangamiye inkoko kugira ngo ubworozi bubandanye bugenda neza. Hanyuma turuto y'inkwavu nayo tuyikora ubwa mbere mu isondobe, hama za turune soro nyene, hama tugashiramo n'amagufa na calcium n'umuti n'umunyu, ibyo ntivyigera biburamo. Nuko rero hama turaheza tukabigura ari bikanyurwa bitamenaguye, atafise amamure aca bisubiramo akabimenagura. Dukoresheje reforme ukunda akazi gapanze, turaza tukegeranya tukaronka ibiri igihumbi. Tugize ibiri igihumbi tuca tubishira muri ivyuma mubona, kaca bivangavanga bikabigira melange. Gutyo rero tuvanga iminota 45 bica biba vyamaze kuba turuto nziza. Ku vyerekeye isoko yavuze ko atangorane z'abakiriya bafise, ko muri zone Mutoyi nyene hariho koperative yorora inkoko hamwe n'aborozi benshi bo muri ako karere basanzwe bagura ivyo biryo. Yarongeye avuga ko iyo koperative ifise n'ibindi birindiro bitandukanye bicururizwamwo umwimbu wayo, kandi ifise umugambi wo kwagura ibikorwa vyayo no gushika no mu tundi turere tw'igihugu aho batarashika. Ndayisenga Pasiteri yamenyesheje kandi ko iyo koperative iri muziza imbere mu gutanga ikori, bigatuma ikigega ca leta kibomboka, ndetse baramaze kuronka n'impapuro z'iteka zibigaragaza. Ishingiro c'abagira neza bashinze ibi nuko bace bashingana na company itegura inkoko. Iyo zini itegura inkoko, amaraso mashasha yamigira komande mu gihugu c'Ubutaliyano. Hama zikaza bakazirera, hama zigatamagi, hama
ayo magavuyemwo arashobora kuvamo izindi nkoko, bamana rero urukurikirane rw'inkoko ku rugero. Ubwa mbere iciyumviro c'aba babishinze nuko dukora turuto rujana mu ihinguriro, ariko hari mu ciyumviro bagitangura bahavuye abanyamutoyi baca ubwenge baratangura barorora. Vyinshi rero tubigurirwa n'aborozi bo ngaha mu Mutoyi, hanyuma tukabigurirwa Mutoyi nshatse kuvuga akarere ka Bugendana. Hanyuma turafise idandarizo ryaho tubidandariza hajya Igitega aho bita Mushatanya, umanutse hepfo aho bita mu Kabasazi hariho koperative kandi tugurira ibiryo vyinshi cane. Hanyuma turafise agence kw'isoko hajya Mutaho. Igitega dukorera mu nzu yacu, muga hajya Mutaho dukorera mu nzu twakose umushinga ntahe twaga Mariyeri w'Igitega. Hama turafise n'indi agence kujyana ivu hajya Ngozi mu Gisagara. Hama turafise n'indi agence hajya kwijabe i Bujumbura. Hama turafise n'indi agence hirya tuko turagerageza kumenyereza mu Buziba hari i Bujumbura nyene. Aha no mu karere ka Bugendane tudandariza ngabo Mutoyi ku cicaro gikuru kuri Ezine, turudandariza mu Kivuvu hajya koperative, turudandariza no mu Winteko, turudandariza no mu Cishwa. Aha mu karere ka Mutoyi naho tudandariza. Mugati wo turashakashaka turaba yuko no mu ntara zo mu manuko twokwinjira kugira ngo nabo nyine abakeneye korora tubarose tukazimeze neza. Kuva tugitangura twagumaya akaranga mutima nkuko ababishinzwe babikeneye, nta byisonde cyangwa tugire gute turagira ibiryo bimeze neza cyane. Bageranije umwimbo bahingura ngo barashobora kuronka hagati y'amatoni 15 na 20 y'ibiryo vy'ibitungwa ku munsi. Iyo koperative kandi bikoresha abakozi barenga 80 mu gihe abanwanyi bayo bagera kuri 12. Abenegihugu bo muri zone Mutoyi bavuga ko gukorera hamwe biciye mu makoperative vyabaye umugenzo, ndetse ngo biramaze gutanga umwimbo mwiza mu bijanye n'iterambere. Muri ako karere rero ngo hari amakoperative n'amashirahamwe akorera mu bisata bitandukanye, harimo abahingura ivyo biryo vy'ibitungwa, aborozi b'inkoko, abakora amasafuriya hamwe n'abahingura amatafari n'ibindi. Buri mugwi rero ngo ukora ibikorwa vyawo wigenga, ariko vyose bikagira uruhara mu guteza imbere ubutunzi bw'akarere. Ivyo bikorwa vy'ubuhinga no gukorera hamwe biriko birafasha zone Mutoyi kwihuta mu nzira y'iterambere, mu gihe amakoperative abandanya kuba inkingi ikomeye mu kurwanya ubukene no guteza imbere umwimbo w'abenegihugu.